uwo wese yagiye guhohotera zina Murundi, uwo wese yagiye kumunyuruza, uwo wese yagiye kumwica, kugira ngo tumenye situation iriko iraba. Uno munsi abo bantu nibo bariko baratabariza abarundi. Ubu tugeze aho twebwe hariho abantu muri diaspora, urumva abarundi ari twe baza kubarira ati n'abasirikare ibaza abantu bafise inkoho, hageze aho bavuga bati dutabarize muvuge ko tutariko turahembwa. Ni kubera turiko tubivugana urukundo apana urukundo twikunda gusa. Nivyo kugira ngo ugende kubohora igihugu c'u Burundi, ni kugira ngo witabare wowe nyene, unatabare n'umuryango wawe, ariko dukundane nk'abarundi. Reka mfate akanya nshimire abantu bari muri diaspora y'u Burundi, abantu muri hanze y'u Burundi. Harimwo abantu bariko barakora ibintu bikomeye cane gose. Hariho abarundi bariko baritanga kugira ngo Uburundi bubohoke. Nimba uno musi turi hanze turiko turavuga duti i Burundi nta kigenda, reka dushimire abamenyesha amakuru n'aba activistes, aba défenseurs des droits humains bariko barakora kugira ngo tumenye ibiriko biraba byose, vyandikwa ahantu kugira ngo tumenye uwo wese yagiye guhohotera zina Murundi, uwo wese yagiye kumunyuruza, uwo wese yagiye kumwica, kugira ngo tumenye situation iriko iraba. Uno munsi abo bantu nibo bariko baratabariza abarundi. Ubu tugeze aho twebwe hariho abantu muri diaspora, urumva abarundi ari twe baza kubarira ati n'abasirikare ibaza abantu bafise inkoho, hageze aho bavuga bati dutabarize muvuge ko tutariko turahembwa, dutabarize muvuge ko batwivye imatera, dutabarize badutwaye agashahara. Je hari naho nibaza mbonye ingene tubatabariza twumva n'amarushwa barimwo, nkavuga nti ivyo arivyo vyose ino ngwano iyo kugwana n'ikibi cafukamye mu nda abarundi bose, irashaka kuzokoroha, ariko kugira izokorohe birasaba yuko abashimira intare z'intaheba, erega n'abagiye gutabara Uburundi nabo reka tubaharure muri diaspora, kuko nabo nyene hariho abari Burundi, hariho abamaze kwinjira mu Burundi, ariko barabibona bariko bitegurira hanze bashimye gusohoka igihugu, reka nabo nyene tubite diaspora. Ni ukuvuga reka nshimire cane gose bivuye ku mutima intare z'intaheba muri kw'isi yose, muriko muratuma n'abandi bashobora kuronka inguvu, mukabaronderera amazi. Hariho abarundi bariko barakorana kugira ngo ibintu bikenewe ku rugamba ni vyinshi cane gose, kandi ukabona ko kuva mu gatondo gushika mw'ijoro niyo bagiye kuryama hariho abarundi barota biyumvira ati mbega tubikora neza gute, mbega turabashigikira gute, kandi bakabikora. Ni ukuri ntawovuga ngo nibo benshi cane gose ku barundi bari hanze, ariko umuntu yovuga ati bariko barakora pe, mwikomera amashi kandi mukomeze, Imana dukomeze twese tushobore kuronka inguvu, dushobore kubitahuza abarundi benshi kugira ngo baze nabo babishigikire, kugira ngo dushobore gusangira kuba solidaire muri runo rugamba. Abarundi muriko mugenda mudodora ku miryango yose kugira ngo amakungu atahure, nubwo turabisi tukavuga duti mbega mu Burundi bazobwumva batariko barumva Palestine, mbega mu Burundi bazobwumva batariko barumva Ukraine, mbega mu Burundi bazobwumva. Reka mwabarundi mwe muriko murahaguruka mukagenda mukabarira aba parlementaire, mukagenda mukavugisha aba senateur, mukagenda mukavugisha aba bourgmestre baraho abatwara amakomune, mukagenda mugahimiriza abo bari mu migambwe muri ivyo bihugu mwagiye, kugira ngo bamenye ikibazo c'u Burundi, kugira ngo bashobore basi nabo nyene
kuraba pressure bashirako kuri barya abantu bapfukamye mu nzu igihugu. Ni ukuri mw'abarundi mwe, Imana ibakomeze ibongerereza inguvu, ndasabiye ni ukuri ko Imana ndatakambiye mw'abarundi mwe isinzi muriko murakora ibintu biriko birafasha kugira ngo Uburundi bugume buboshwe. Nagomba ndababarire yuko mushobora kwibaza ngo muriko murikingira, nta kuntu na kumwe mushobora kwikingira igihe kirekire intwaro mbi iri mu Burundi. Uno munsi woshobora kuvuga ngo urahoze, ejo ikagutwara umuvukanyi kubera yagwaye malariya, yagiye kugura umuti agasanga bamudandaje ku muti uri perime. None gasha uzavuga ngo urahoze, ubaza ngo uko guhora kwawe nivyo bizogutahuza umuti wo muvukana agenda gufata? Uzovuga ngo urahoze? Hari umuntu twariko turaganira uno munsi yambariye ati uzi n'amakuru uti burya aye ntuzenya dufana ikintu arafunzwe ibintu bitagira uko bingana. Arambariye ati vraiment i Burundi ifa ko ibintu bihinduka. Ndamaza nuko ibitahura ngo rega ngo hari ibintu ngo bisaba yuko ngo bigushikira kugira ngo wumve ngo umubabaro w'abandi aho wavuye. Ariko sha hari uwavuze ngaha muri kino kiganiro aravuga ati nawe twipfurije ko birinda kumushikira. Mutahure yuko hariho abarundi bababajwe n'ino ntwaro, kubona hariho abarundi barenga miliyoni 2. Aya makungu tubamwo ntaryoshe gusumba iwacu. Ahantu tugenda kuba egome n'ivyo, ushobora kuba waravuye mu Burundi, wavuye wari wasanzwe wanavukiye n'umuryango vyitwa ko Kenya canke ubayabaye, ushobora kuba wavuye yuhunga hanyuma wisanze ubu warashitse Buraya. Uri muri comfort ukwenda amahera utigeze ushobora kwibaza ko wonahembwa uri Burundi. Uri kuba muri comfort wibaza yuko utashobora kuronka i Burundi. Ariko ntibigutume kugoka ngo wibagire iyo wavuye, wibagire babandi wasigaye. Ntiwibaze ngo uzoshobora ngo kubashigikira bose. Ego mu muryango wawe uragenda ukabashigikira, ariko none se wa wundi nawe mwigana, wa wundi nawe mwabana, nitugerageze kuvuga iyo turiko turavuga ngo imbere ya vyose ni igihugu, ni kubera turiko tubivugana urukundo apana urukundo twikunda gusa. Nivyo kugira ngo ugende kubohora igihugu c'u Burundi, ni kugira ngo witabare wowe nyene, unatabare n'umuryango wawe. Ariko dukundane nk'abarundi, dukundane. Twibuke barya abana 14,000 by'abarundi bahagaritse amashuri mu gice ca mbere c'umwaka muri none scolaire muri province imwe y'i Burundi yitwa Burunga, ni hajya muri sud. Abana 14,000 kubera umwana wawe yiga mu ishuri ryiza, ngo uri hanze, ngo uri mu gihugu ngo gifite abakigwaniye. Umwana wawe yiga ko ico gihugu gifite abakigwaniye, wogira wibagira abana 14,000 by'abarundi bavuye mu ishuri. Ubundi yaba yari ikibazo c'uburyo gusa, twokotije tukabagurira amakaye. Ndashimira rwose abariko barabikora. Twokotije tukabagurira amabanc public, amabanc pupitre. Hariho igihugu cacu gipfukamwe mu nda n'abantu bica. Ntituzoshobora gukenyura ibibazo vy'igihugu cacu. Hariho ibintu biriko birapfa kandi tudashobora gukosora mu gihe tutabohoye igihugu cacu. Nitukibohore hajeho abantu bashobora gushiraho amategeko akora, bashobora gushiraho ordre mu gihugu, bashobora kugarukana ubwenge mu madecision y'igihugu, bashobora kugarukana la competence, abantu bafise ubumenyi mu bibanza bakwiriye. Hari ibibazo vyinshi bizotworohera, natwe bituremurure ikiguzi co kudatabara. Umwe wese ariko arakiriha, ariko ikiguzi co gutabara si benshi bariko barakiriha. Abenshi bariko bariha ikiguzi c'ubuzima, hariho abariko barariha ikiguzi c'ubuzima, hariho abariko barariha ikiguzi kinini cane gose co kugira ngo babohore. Ndagaruka nkaguma ndabibutsa n'ukuri, nubwo hariho benshi bagiye bavuga, nkavuga ati ntimwumve ngo turiko tuvuga rero tabara. Kirya gihugu c'u Burundi kizobohoka biciye mu nzira nyinshi, urumva.
ariko abo bose ubuye bariko baragwana kugira ngo igihugu cacu kibohoke, bafise mu mutwe etat de droit, bafise mu mutwe kwiyumvira abarundi muri rusange, apana inshuti zabo gusa. Abo bantu bararuha pe, bararuha, barabikora ku buryo bwabo, barabiruha bakisakrifya, niyo badafise ubufasha, niyo batagize iki, bakihangana bakaryumako. Abo ni intwari z'Uburundi. Ariko izo ntwari z'Uburundi twibuke ko duteza kubashigikira, twibuke ko hariho ama action dukora nk'abantu b'aba diaspora atuma ahalantisa akazi kabo. Nimba baza ngo n'aba activiste, n'aba défenseur des droits humains, n'abamenyesha amakuru bakavuga ibiriko birakora, hanyuma de façon globale twebwe muri diaspora tukerekana yuko nta kibazo, turiko turabarya inguvu, nubwo ari abantu bavuga bati ni intaheba kuko ni vocation bariko barabikora, ariko natwe turabe ati ni igiki dukora, mbese kuba hari naho bitugora kubashigikira, basi ni igiki dukora usanga ari twebwe nyene turiko turabaruhisha, turiko turabashira les bâtons dans les roues. Mwose yisuzuma, ahejeje kwisuzuma arabe ati ni igiki rero nokora kugira ngo ndabashigikire. Hariho ama action ashoboka, hariho ushobora kuvuga ati jewe ngira ndabashigikire n'uburyo, barabukeneye aba bafashe umuheto, barakeneye uburyo kandi bwinshi, kandi ndababarira mwubizi yuko ntivyoroshe pe, ntivyoroshe. Turiko tugwana kugira ngo uburyo buboneke, hariho abandi bariko baragwana kugira ngo urugamba rupfe. Kubera iki? Bavuga bati si twe turiko turarutegura, bagaca inyuma bakavuga ati kandi ukabona neza yuko ibibazo turabisangiye, ariko bakavuga bati si twe turiko turabitegura, donc therefore reka tugende kuguma turiko turasabota barundikazi. Nimba udashoboye gushigikira umugwi uyu canke uriya uriko urabohora, nimba wumva uti ntavyo numva nipfuza no kubashigikira, nta kibazo pe, nta muntu n'umwe ariko arakubarira ngo ni itegeko ngo uteza guca muri ino nzira, ngo uteza gushigikira uyu uyu, ariko ntukoreshe inguvu ubagwanya, basigira ivyo. Ntukoreshe inguvu ubagwanya, basi ntukora gipfa. We nimba ubona batagikora neza, nama ndabivuga, nimba ubona ati aba défenseur des droits humains bakora nabi, ukaba warariye iyi politike yigishwa na CNDD-FDD yuko kumba aribo kibazo, ariko wowe ukabona ati ubundi les défenseurs des droits humains bakwiye gukora gutyo, bikore, uhaguruke nawe ucike umu défenseur des droits humains, ubikore neza kubasumbya. Nimba udashobora guhaguruka ngo ubikore, basi reka kuba wewe aba ari wewe ugerageza kuja kubaca intege, nubwo intege zabo zidacika, reka kuja gusamaza abandi bantu boshobora kubafasha. Nimba uvuga uti ujya muheto, kujya kuntu bawurasa baba bambaye nabi, bambike. Nimba uvuga uti ntibakora neza iki n'iki wagikoze, waje ukagikora, ninde yakubujije? Ndabasaba ikintu kimwe barundikazi, mukabona umuntu ariko arabikora gutyo, mubishoboye mumwegere, mumuganirize, mumuganirize mubishoboye. Mutabishoboye naho basi mwite mu nzira kugira ngo ivyo ariko arakora ntibigende kure. Urumva, nimba udashoboye guhanura umuntu ahera kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu ariko aragwanya Red Tabara, nimba udashobora kumwumvisha, siko muzibire inzira, igisha abandi bantu kumumenya hakiri kare, kuko uyu muntu aragwaye ingwara ishobora kutiheza, arashobora kutazohagarika wenyene, turabizi, ariko wewe nawe cugwiza inguvu rero, cugwiza inguvu kugira ngo n'abagenda kwigisha babimenye ko uyu muntu ariko arahuvya, kuko nimba yarazi gukora urugamba neza gusumba Red Tabara, yari kuba ariko ararukora, kuko abariko barakora urwo rugamba rwa Red Tabara n'abantu nkawe.
si ukuvuga ko bavutse byiga kubikora hanyuma bariko barabikora ku bushobozi bafise aho bageze. Nawe nimba adashoboye kugira iyo effort ngo avyige ngo agende arondere abo bavyumva kumwe hanyuma ngo agende ashinga ibindi bintu, muhagarike rero yuko agenda kubibuza. Muhagarike. Harageze ko duproteja intwari zacu z'abarundi. Harageze ko non seulement tubashigikira mais aussi tubaproteja kugira ngo tubakingire abo baba baza baje gucereza urugamba. Kuvuga menshi siko kuyamara, nabivuze kenshi. Kino kiganiro kikaba cagufashije, kikaba cakuremuruye, ukaba wumvise ko hari abandi bavyumva kumwe, wagiye ubona benshi. Raba muri aba bagiye bavuga, bandikira ubabaze ati mbega wewe urikufasha gute, uriko ukora iki kugira ngo bikunde, mbega je nanje ubona nobigenza gute, hanyuma uze ufatane n'abandi. Nukuri hariho ama action menshi, nous pouvons être créatifs. Hari ikintu ariko ndiyumvira ndavuga ati bibaze nk'ikintu vyofasha ubu nyene abatimbo b'abarundi bari kw'isi yose bovuga bati igihe cose ubuye désormais dusohotse tugiye kuvuza ingoma z'Uburundi, tuzambara foulard yirabura mu mutwe, hanyuma dusigure yuko twambaye foulard yirabura mu mutwe kugira ngo twibutse yuko turi impunzi, yuko ingoma ubundi z'i Burundi zisamiranira mu Burundi, ariko twe turiko turazivuza turi mu mahanga, kandi hari impamvu twahunze, atari kubera ko twagiye kurondera confort gusa, ahubwo ari kubera tutari dufise iyo confort mu Burundi, kubera tutari dufise igihugu, kubera pour engager la conversation. Ibaze nk'ubu uye abantu abarundi biga gutambika irundi bagira ama spectacle, mwohaguruka mukavuga ati rimwe mu mwaka tugiye kuza dukora spectacle kugira ngo dushigikire abantu bariko baragira ico bahinduye mu gihugu cacu kugira ngo tuzoshobore gutaha. Nimuteze no kubivuga. Nimba muzi gutamba, ndateye akamo mwama club mwe de danse, muri mu bihugu vyose, muri mu ma province yose arimwo abarundi, muri ahantu hose hariho abariko baratamba. Wibaza ko ejo mugize spectacle mukumvikana hagati yanyu mwibanga, mukavuga muti niturinda turanabibarira na public, ariko uburyo buza kuvamwo tuzobushira kugira ngo dufashe abana bari mu buhungiro kugira ngo bashobore kuronka ingene biga. Canke twebwe tuvuze duti spectacle izokurikira amahera azovamwo yose tuzoyagura amabotine y'abatabazi, navyo nyene birashoboka. Nimba icoye mushoboye kugihurizako, muce mugenda mutange abo barundi bariko banka gushigikira urugamba uru canke ruriya, baze birabiriye spectacle, mu buryo buvamwo mugira ico mukoze. Rero nodagitangura ikiganiro yavuze ati reka tugurire amatelefone satellitaire abagwanyi, abashefu bo muri Red Tabara kugira ngo bashobore kugira communication. Erega uru rugamba rurakenera ibintu byinshi. Je ndazi ko hariho abagore n'abakobwa ubu uye bahuye bariko baragura ama serviette hygienique y'abakobwa n'abagore bari ku rugamba, bakavuga bati ko bagiye ku rugamba, kuko urugamba rwa Red Tabara harimwo abagore bari ku rugamba, harimwo abakobwa bari ku rugamba bagenda mu mihango ku kwezi nk'abandi bakobwa bose, ariko ntibagenda bitwariye ibikoresho bazokoresha ico gihe cose. Hariho abakobwa, hariho abagore bariko barakorana, hariho abagabo bariko baravuga bati reka twebwe dutoze uburyo bwo kugira ngo tugurire ubusengeri bajya bagwanye, kubera ko aho bariko baragwanira harakanye, reka tubagurire uduhuzu two musi. Wabarondeye naho ukabashigikira, ukabashigikira. Ajya amahera uriko uravuga ngo $50 ndayatanze ngo ni igiki kimbarire yuko bategiye ko yanywa inzoga. Nukuri ndabisubiriyemo.
muri runo rugamba ntaho tuzi iyo historique ntayo tuzi y'abantu bariko baratuza uburyo batariko barabushikana. Nimba wewe uzitije narabutanze hanyuma nkeneye kumenya ko uburyo bwashitse, uraza wegere umwe muri aba bose azogenda gutohoreza, azobikubarira, azokubarira ati uyo muntu umaze iminsi uriko uraha amahera, uyo ntituri kumwe. Hanyuma uyo muntu tuzomumenya, uzomutubwira, utubarire n'ivyo yakubariye kugira tumuhagarike. Ivyo ntavyo tuzi, nta bihari. Ariko j'insiste, ntimwibaze ngo ndiko mvuga Red Tabara, nivyo ndazi ko au fond de moi ndabizi neza ko nta yindi solution ihari atari urusase ku rundi, ingumu ku yindi. Ariko si ivyo vyonyene, reka gushigikira abagwanyi, shigikira abamenyesha amakuru. Shigikira abamenyesha amakuru, raba media imwe muri iryo, mbega murabizi ko harimo aba volontaire. Rondera aba bari muri société civile, rondera aba bafise ama association bariko barafasha abana bahunze kugira ntibajojute. Ega wosanga nibo bavuyemo bazoja kubohora Uburundi. Raba ico ukora wa Murundi we, kumviriza amaspese ntibibohora. Kwa muri kurumviriza amaspese kuva ku wa mbere gushika ku wa nyuma ntibibohora. Nimba uvyumviriza hanyuma ukabifata nka distraction, ugaca wigira hanyuma ntihagire ico ugenda gukora. Nagira ndabona gikorere yadugije ukuboko, ariko anyihanganire. Nimba hari umuntu ngaha nibaza ko kandi noba ndabinyotewe, ndanabimusaba ko ku biganiro gitangura, nubwo yavuze ngo ntiyasabye ijambo, Grand Frère Muhozi twoba tukiri kumwe. Igikuru jewe nshaka yuko twotumbera uno munsi ni giki, nuko twovuga Red Tabara igeze kuki. Hariho ma question igeze kurungikira ntuze ndondeza, ajya ma question ndondeza uyakurikije ukatubwira, kuko abantu baba baje ngaha, il faut profiter des gens qui sont ici kugira ngo bamenye none ifise organisation imeze gute, ni bande, naho wokwama minsi yose ugarutse kuri space yari yose wokarganiza ukagaruka kuri ico ukatumenyesha uti abatwara Red Tabara dushaka kandi tuko turashigikira naba barazwi. Ubu abatwara abavugizi babo bari aha naha ni naka, ushatse kumushikira mubona, ntabe umuntu yinyegeza kabuki. Hanyuma duhangane nabo, kuko ça c'est un mouvement politico-militaire, il faut le reconnaître. Abantu bose Burundi turabuzi twese, abantu bose bari Burundi bambwire un mouvement politique CNDD FDD itinya ntayihari, kiretse yuko iyo bumvise Red Tabara baraza kujugumira, kuko nibo bonyene baza kuzana umuheto bakakababwira bati ivyo mufise natwe turabifise, reka rero tuze duhangane. Jewe nibaza ko ivyo nabagije ntuze ndondeza sininda kubisubiramwo, uko nabimwandikiye neza kuri WhatsApp, ashatse abisubiremwo atubwire iyo organigramme, abantu bazoze baramenya ko Red Tabara ni une renaissance irimwo abanaba abatwara n'abanaba, tubamenye. Hanyuma ubu none tugeze ku ntambwe yihe, ntategerezwa kuvuga ngo bageza haanye ngo hari ama-image ntituyakeneye. Ayo ma-image ntayo dukeneye. Uwo umuntu avuga ngo nibabanze bagende gufata ngo santimetero zingahe, ntitubikeneye. Dukeneye kumva yuko hariho renaissance ya Red Tabara iriko irakora kandi ihari, ifite n'abatwara bitwa banaka. Abantuze natanze iyo organisation de toute la chose, anyway, je dois même pas reprendre la même chose que j'ai dit. Bon, ngenda abendo ndeza mufise ndeza abana mwandikiye WhatsApp, clairement ndamupoza des questions zimwe zifaditse zo kumenya tuti amakuru
y'urugamba rwo kubohora igihugu yifashe gute? Icyo nicyo kibazo cya mbere twategerezwa kumenya, kuko ubu dushaka kumenyaho ibintu biri. Diaspora yofasha gute? Amwabikiye ko gatoye mugabo mu kubisesenguza ifo yuko tumenya ko il faut créer des groupes WhatsApp, hanyuma izo groupe WhatsApp ushake ugire ama pseudonyme whatever, mugabo tumenye tuti ama collect tuza kuyagira gute. Ndiko ndavuga ibintu nyarutsa kuko sinshaka gufata umwanya munini, abandi barakeneye kuvuga. Hanyuma incambaza nti ababeshwe ubwa mbere bagaterera amahera yabo akagenda ntibamenye neza ibikorwa ayo mahera yakoze, ubu bogarura icyizere gute? Accountability is key here. Murashobora kumenyekanisha ku mugaragaro organisation ya RT ya Red Tabara ninde chef militaire, naho uba ubirepeta misi yose turabikeneye. Ninde chef militaire, ninde chef politique, ninde secrétaire général, ninde porte-parole. Est-ce qu'il existe des représentants dans les pays de la diaspora, dans des villes des pays de la diaspora? Et il faut démontrer l'existence d'une organisation solide pour défier le mauvais passé. Donc namuhaye n'ivyo abandi twafashije kandi tubandanya dufasha ivyo bakorerako n'ingene bigenda. So ubwo muri iki kiganiro ndondeza ndagusabye unyishure kuri utu tubazo twerekeye Red Tabara, hanyuma nuvuye hano atware isomo yuko sigihuha uyu mugwi wacu urahari. Hanyuma noneho tumenye n'ingene tusha tutangura no kwiorganiza. Ivyo birakenewe cyane gose, tumenye ingene twiorganiza ko kugira ngo dushigikire uwo mugwi, kuko niwo ufise intumbero twese tubona. Murakoze, sindabatwara umwanya. Ok, merci pour tout. Adei muranyumva? Ego turakumva. Reka ngire ko ngira reaction kuri ku bibazo Bahimanga yariko arabaza. Ndanabimushimira Bahimanga, unanyihanganire cyane gose kuko message nayibonye, ariko hari ukuntu uno munsi niri wafatiriwe cyane gose, sinari bwaronka akaryo bibazo abarundi bashobora kwibaza, ariko ndabingenge yuko tuza kuguma kuri topic, kuko ikintu ntashaka nuko kino kiganiro kiza kuguma gihagaze kuri Red Tabara, ahubwo kiza kuba kiri ku ruhara rwa diaspora mu kubohora. Ariko nyene Jacques, reka tugire exception, narijya ntari nanakwishuye kandi nzi yuko ibibazo ashobora kuba hariho benshi bari ngaha bariko baravyibaza bakeneye kwironka ku muco. Reka ngende kubabarira nti jewe urugamba rwa Red Tabara ndarushigikira, ndarukunda, ndarurimwo, ariko ivyo ndabishura mutahure neza ko sindi umuvugizi wa Red Tabara. Ndi umurundi kazi ari muri urwo rugamba, ariko sindi umuvugizi wabo. Ukuvuga rero umbajije ati amakuru y'urugamba rwo kubohora igihugu yifashe gute? Ntobarira ati abora urugamba rwifashe neza cyane gose, rwifashe neza, abagwanyi bacu bafise morale nyinshi, nk'uko umukuru wabo yitwa Mayaga Don Darcy wabajije izina ryiwe nk'umuvugizi ni Patrick Nahimana. Nk'uko rero umukuru w'umuharire Tabara yabivuze, bamaze imyaka 6 bahangana n'igisirikare cy'u Burundi kubera ko cashimye kuja kubatera iyo bari, ariko ico nobabarira nuko bavyifatamwo neza cane gose. Abo bahanganye bo barabizi, barazi inguvu bafise,
nobabarira yuko baravyifatamwo neza cane gose muzoza muvyumva mu minsi iza, nubwo atari amakuru atangwa ku munsi ariko nobabarira yuko ntibicaye uko bari bakomeye haheze imyaka 6, siko bakomeye, barakomeye gusumba, nubwo bagumye bahangana. Hari aho bibaza rero ati none kuko batariko baragwanira mu Burundi inyishu tumaze kuza dutanga muri bino biganiro nuko iyo bagiye ahantu kuhitegurira hanyuma basangayo bakagwanirayo, ntibaca bavuga ngo kujya ko iyo bariko barakina gute ngo fode ngo yamwe muje ngo turwanira hatariho ngo nimubanze musubira inyuma muturindire. Uko siko bigenda unfortunately, uko zivugijwe niko zitambwa. Nibaze rero ko baratambana neza nabo aho zivugirizwa bagatambirayo, ariko bimeze neza. Eko abasirikare bafite morale nyinshi, barakomeye. Ndizera ariko bishobotse twaba tubigerageza, ariko nuko baba bari mu mirimo myinshi. Nabo nyene reka ndabatashe nimba hariho abashoboye kumviriza kino kiganiro canke bazocumviriza, hanyuma bamenye yuko tubafise ku mutima, hanyuma aho bizoshobokera yuko by'ukuri abantu bari ngaha kuri X barakeneye ko bagaruka, nimba rero batwumva barabikurikiza. Diaspora yofasha gute n'ikibazo nabonye no mu makommentaire. Nta musi n'umwe muzokumva tuje ngaha kuri space ngo tubabarire ngo uri mu Faransa ngo guhamagara ino nimero kanaka, ngo uri mu Bubiligi guhamagara nimero kanaka, ngo muri Swede ngo biraba n'uyu, ngo nkurungika ngo uburyo ngo mubicishije aye. Ndagomba nk'abarundi mutahure yuko ivyo si ibintu bivugirwa kuri space aha turi mw'ibarabara. Ni ukuvuga ko uwo ari we wese ahita ariko aravyumviriza, na cane cane umwansi ariko aravyumviriza. Nico gituma kubera nyene tuzi ko umwansi ariko aravyumviriza, turabizi neza ko dutanze ngo biriko bica ngaha ngo kwanaka, uwo muntu yoshobora kurara agize ibibazo uno munsi nyene niyo nzira ikugagwa. Ariko ikintu dushobora kuvuga nuko muri ivyo bihugu vyinshi hariyo abarundi, hariyo amaselule, hariho abariko barabikora. Ari umuntu avuga ati jeshe nkeneye gufasha, arashobora kwandikira umwe muri twebwe tuba tubizi, kamora ati uri muri icyo gihugu, uvuga igihugu urimwo, hanyuma uri ngaho muri ico gihugu ashobore kukurondera kugira ngo inzira. Hariho abantu rero baca bumva ati kubera ko uyo muntu wundi andondera, kubera ko utamba contact yiwe, mutahure ko kuri ano mayira ushobora kuza wanditse ko nkwakuzi, jewe nkwakuzi simenye uwo ari we, nta n'umwanya ngira afate ngo menye ngo nkwakuzi urya n'umukozi wa CNDD-FDD canke ninde. Eka nico gituma rero byiza ushoboye kuvuga aho uri ngaho were washobora kukurondera akamenya mukaba mubana. Ariko mumenye neza yuko ahari abarundi hose, no mu Burundi ahari abarundi hose hariyo abantu bashigikiye urugamba bashobora kubaha inzira yuko iramufasha. Abumva nabo bavuga bati ntibakeneye kumenyekana, nabo nyene inzira umuntu ashobora kubacishako kugira ngo bashobore kugira ico bashikirije. Hariho abantu rero munyandikira mukabona sidabishuye ubwo nyene, mutahure yuko hari igihe usanga umuntu ari muri vyinshi, ukaba waranyandikiye haheze indwi 2 canke 3 ukabona sinakwishuye, umbabarire pe, ndagusavye imbabazi imbere y'abantu bose, usubire unyandikire kandi hanyuma kugira ngo message iduge hejuru, kuko hari igihe usanga ku munsi umuntu yishuye mu message menshi cane gose. Murabizi ibintu vy'amarezo ugasanga hari ukuntu message itakaye, umbabarire pe, ndagira uko ndabishobora, ariko hari igihe nyene nk'umuntu bishobora kundengera jewe ugasanga sidabishoboye. Ababeshwe ubwa mbere bagaterera amahera yabo akagenda ntibamenye neza ibikorwa ayo mahera yakoze, ubu bagirira icizere gute? Ni ikibazo kindi Bahimanga yabajije. Jewe aho nagiye nkatohoza by'ukuri nta bintu tuzi cane gose by'abantu muri historique bari muri Red Tabara, muri diaspora, bakiriye amahera y'abarundi hanyuma bakagenda bakayakoresha ibindi bintu, ubwo buryo ntibushike muri iyo historique ntayo tuzi. Ariko ico tuzi nuko
kirya gihe kuva muri 2015 haba imigwi myinshi hari ibintu byagiye biba heno Daringaha yaragize ibiganiro kuri ivyo bintu ugasanga rero hariho abarundi baterereye muri uyu mugwi uyu canke uriya hanyuma ubwo buryo ntibamenye bakumva mu nyuma ko hariho abantu bakoresheje nabi ubwo buryo ivyo rero ni ibintu biteza kubohora avec iyo contexte nyene umuntu rero nukuraba ati mbega aho nari natanze n'igiki burya ndavyibuka neza kuko ikintu maze kubona iyo ndiko ndaganira n'abantu hari umuntu azambara ati jewe naraterera ukamubaza ati none waterera muki mu rugamba rwo kubohora Uburundi uruhe ko habaye imigwi myinshi ugasanga uyu muntu ntazi umugwi yariko aratererwa ariwe aho rero urumva biragoye ariko kurya atanu ashobora gusubira inyuma ngo akosore ikintu muri kahise ikintu umuntu ashobora kugikosorera muri kubu agategura kugira ngo muri kazoza kigende neza je ndafise nk'umugenzi yambariye ko yatanze 5,000 mugabo atazi groupe yayihaye kandi uyu ugasanga ariko aravuga ati jewe none n'igiki kinyemeza yuko ndiko ntanga heza nkamora turumva wewe deja washoboye gutanga amadolari 5,000 ntumenye aho yatanze nawe nyene ibaze neza abantu benshi ikintu ca mbere twebwe duhora tubanza gukora ni ukugutahuza urugamba twebwe turimo kugira ngo wewe urutahure neza rucika urugamba rwawe rucika urugamba dusangiye hanyuma iyo tumaze kurusangira nawe umenye ingene uze gukingira kugira ntihagire uwiba kandi n'ukuri hakaba ariho umuntu avuga ati jewe ndazi neza ko natanze ngaho nta kibazo na kimwe nimba yibaza yuko yahaye yashobora kuba yarayivye abarundi turi kune turi gutana arashobora kuza akabivuga hanyuma hakaba amatohoza kugira ngo uyo muntu nimba atayashikanye akaba kiriko arabandanya yatora by'ukuri ashobore gufatirwa ingingo zibereye ariko dutahure neza ko turiko tugwana na systeme turiko tugwana n'abasendedevdede ariko turiko tugwana na systeme kumwe nabivuga imbere ya sendede hari abandi bantu kandi hariho abarundi bagombye kwikika mu kiza ugasanga bagomba nyene gukorera kuri iryo jambo ry'urugamba ati twebwe tugiye gukoraho sendedevdede kandi tuzobinyarutsa bakagenda bagatoza amahera ariko by'ukuri ata mugambi n'umwe bariko barakora ni bimwe nariko ndavuga kareti hariho abantu benshi n'ubu bakiriko barabikora bakagenda ugasanga bakoresha umwanya munini wabo bariko bagwanya rero tabara bakaza bakigisha ko bafite iyindi migwi twaje twabarira ati nta yindi migwi ihari ariko abarundi bakumva nyene yuko ivyo bariko barababarira bavyumva neza bakabandanya batanga uburyo ivyo rero ntushobora kuvyeshuza rero tabara nimba utari gutanga muri leta tabara nimba uri gutanga muri leta tabara ukavuga uti je ndazi aho ndiko ndatanga ariko sinavyizeye nukuri nawe urashobora kuza ukabaza ati uyu muntu kanaka ariko aratoza amahera yoba ari byo ni umuntu muzi ivyo ni ibintu byoroshe cyane rwose kumenya uyu muntu tuzomutora ariko mumenye neza ko mu bihugu byinshi harimo abarundi hari kumwe biteguwe umuntu akeneye gushigikira ivyo si ibintu bivugirwa hejuru ariko kubaho hoho birahari organisation ya Red Tabara chef militaire namubabariye yitwa Bayaga Dondarcy ku bintu bijanye na bureau politique nayo nyene irahari organisation irahari impamvu rero bitariko biravugirwa hejuru canke iki ivyo ni bivana na strategie y'urugamba ko ivyo ari byose turiko dukorera muri contexte itoroshe mu bitahure neza ko runo rugamba urugamba rwo kubohora igihugu si urugamba ruba rworoshe nimba mutahura yuko hari umuntu ari ngaha nyene nk'umuspeaker yanditse ko ngo gikwerere ugasanga sibyo zina ryiwe anyihanganira igikwerere bifashe waza hashobora kuba ari n'izina ryiwe byite ariko nimba mutahura yuko hari umurundi ashobora kuza kuri X gusa atakindi akora atari gucita gusa utavuga ngo aserukira organisation kanaka mugaba kumva yuko afise ubwoba bwo kuza kugaragaza izina ryiwe mutahure rero neza yuko iyo tuko tukararitabara n'abantu bafashe ibigwanisho ushobora gusanga ku mvo z'urugamba kugira bashobore kubandanya bakora ibyo ariko barakora batigaragaza ariko ivyo ntibisha bisigura yuko badahari
kandi noneho tugira umuco wo kumenya yuko tudakurikira umuntu, ko iyo uriko urakurikira umuntu ukumva yuko ugiye gukora urugamba uvuga ati nkurikiye naka kubera ko ndamuzi ko amakarite menshi ejo arashobora kugira ikibazo agapfa, urumva. Hanyuma ugasanga kurikira ideal, umviriza ivyo bariko baravuga, umviriza ko ivyo ije ndiko ndavuga ari byo nkwakuze ariko aravuga ari byo n'undi ariko aravuga, wumviriza ico turiko turagwanira ico duhurizako, hanyuma wumvise nawe ari cyo cimbiro cawe uje mu rugamba, ariko ntuzi ukurikira umuntu, ntuzi ukurikirana. Nama ndababarira ati ntihagire umuntu avuga ngo ari inyuma ya Ndondeza, ari inyuma ya Ndondeza mangetengete inyuma yanje ndabasabye ntimuje inyuma yanje, nimuze dufatane mu minwe, dufatane mu maboko, hanyuma nanje ndi inyuma ya Red Tabara, nanje shigikiye abari ku rugamba. Muze rero dufatane mu minwe, uzane impano yawe, uzane ubushobozi bwawe, uzane uburyo, uzane umwanya, uvuga uti turafatanye mu minwe tugira tubikora. Nkuko nama ndabivuga nka jewe nka kino kiganiro nta Red Tabara yantumye ngo genda ukore ikiganiro ngo ukore ibintu teme gutya nuko, ahubwo ndavuga nti jewe ico bikoze ndashobora gutora teme, ndashobora kwigisha, umunwa ndawufise, nakoze akazi k'umenyesha makuru, ndashobora kuragenda ndabivurgahiza kugira ngo umunyagihugu uwo ari we wese ashobore kubitahura, hanyuma nkajako nkabikora. Reynolds nawe araje, murabona ko ariko arahostinga mu rugamba, tuvuga duti zana impano yawe, zana umwanya wawe, zana uburyo, zana igishoboka cose, uze tubishire hamwe hama twubaka urugamba rutoya. Ibijanye na bureau politique ni ukuvuga ko usanga ari bajya batari ku rugamba, abo rero mumenye neza yuko kumvo z'ukumwene bashobore kubandanya bakora urugamba neza, birashobora gushika ugasanga sibo bariko barigaragaza imbere. Peut-être yuko mubona muti none ko muri Congo turavye M23 bariko barabivuga, turabona amazina uyu n'uyu, turabona ariko baravuga bari mu gihugu iwabo, nuco urindira ngo no mu Burundi ngo bitegeza kuba gutyo, ngo bitabaye gutyo rero ngo nukuba ko bidahari. Oya, kubera ko ushobora gusanga uwari muri bureau politique ari mu gihugu yoja habona uru rugamba turarurimwo, n'urugamba rumaze igihe kinininya, ushobora gusanga kumvo z'urugamba rero bitarakenerwa yuko baja ahabona, ariko nobabarira ati programme politique iriho, ico leta igwanira sukuza kwiyeteraniza ku gihugu, igwanira gukuraho abantu bapfukamye mu nda igihugu c'u Burundi, bagasekuriza igihugu c'u Burundi, kikajamwo umutekano, kikajamwo amakondition ashobora kugira ngo habe amatora, kuko twibukanye neza yuko n'igituma hagiye ko urugamba rwa Red Tabara ni kubera yuko hari abantu banka bakima ijwi abarundi, bakanka yuko abarundi baserura ijwi ryabo mu bintu vya politiki, bariserura mu matora. Ni ukuvuga rero yuko Leta barikeneye yuko igihugu kiba sekurize, gikora imigambwe ifise ivyiyumviro vya politike bidahagaze ku bwoko, bidahagaze kuri kahise kajanye niho nyabwoko, imigambi nyene ya politike, ni ukuvuga ifise imigambi ikeneye gushira imbere kukungene abarundi bo twagwa, hanyuma iyo migambwe ishoboye kwiyandikisha, ishobore kumenyesha imigambi yabo yo abarundi muri context nziza, abamenyesha amakuru bashobora kuba bariko barakora, abo muri societe civile bashobora kuba bariko barakora, hanyuma abarundi bashikiriza ijwi ryabo, hanyuma abarundi bicagurire inzego zabo. Nuko ivyo umuntu yovuga ati en résumé, ico Leta bara iriko iragwanira n'igituma iyo bureau politique itariko iraboneka. Wabajije ati est-ce qu'il y a des représentants dans les pays de la diaspora? Yes, barahari, hariho abamobilisateurs, hariho aba représentants, hariho organisation iri ngaho, ariko mutahure neza, mutahure yuko context turiko turakoreramo ntimuyibagire. Turiko dukorera muri context, turiko duhangana n'abantu bafite doctorat 5, 6 mu kintu ciswe guconganisha abarundi, kubatera ubwoba, gusambura. Ni ukuvuga yuko hari usanga nyene abari muri iyo bureau cyitwa ariko bari muri iyo cellule n'abarepresentants bo muri ico gihugu ntibariko babikomera induru hejuru.
nimba muzogende murabe muzosanga by'ukuri abantu bari ku mbuga nta bantu jese ndaharura abantu barenga 15 bamaze kwemanga ku mazina yabo ngo bavuge bati twe turashigikiye Tabara n'abamaze kuvyemanga ku mazina yabo ni muri abumva bariko baravuga ati jewe nije ntwara aha hantu canke jewe nije muri iki kintu kubera iki nimbo z'urugamba niyo context dukoreramwo kubera yuko hari naho usanga ugiye kubivuga biza gusambura urugamba ni ukuvuga rero wari afise ico kibazo akimenya bitahure yuko hari ibintu bigenda étape par étape. Il faut démontrer, l'existence d'une organisation solide pour défier le mauvais passé. Je ndibaza yuko iyo Red Tabara ibitari ifise une organisation solide, muri 2026 ntituba turiko turayumva. Hariho indi mihari myinshi ikora nk'ivyo Red Tabara ikora, yavutse twumvise itakihari, tutariko turumva. Kubera iki kubera peut-être ko batari bafise iyo organisation solide mugabo Red Tabara nimba igihari nimba muri ko murayumva nuno munsi ni kubera ko iyo organisation ihari iyo bavuze ngo ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort no kuvuga ko bafise ukungene umuhari wagiye wiyubaka malgré ibibazo byose bihari kandi ucyubaka ugashinga imizi mu rutare urabona iyo igiti kirinze ikura hewe kuri sori ikomeye cyane gose nk'amabuye kigashinga imizi ku rutare kandi n'igihenutse hariho ukuntu uriko uravuga rero akantu kaguma kagira ngo clack clack banyihanganira yego ni urumva iyo organisation irahari nico gituma Red Tabara muri ko murayumva mukiyumva ubuye hariho abantu bakibandanya bavuga ngo hariho Red Tabara yandundiza ngo n'abantu bari ku ma réseaux sociaux. Bon, écoute, abantu bazokwama bafise gushika uburundi bubohoke hazokwama hariho abarundi bariko bagira ibintu vy'amakommentaire nyene y'ukwijijisha. Ejo Red Tabara ninjira mu Burundi hazoba hariho abantu bariko baravuga ngo inkoho zayo zivuga nabi, ngo iz'abandi nizo zari zivuga neza gusumba ngo ivyo bintu vraiment ndagomba abarundi mutahure yuko hewe hariho abantu bazoba bariko bavuga ati irya vere bambaye impuzu zabo deja ntisa kuri bose. Hariho abantu bazokwama bariko baragira utuntu tw'udukritike nyene ataco duhindurako. Nibaza ko durakwiye gufokasinga ku kibazo nyamukuru wa murundi we wibaza yuko Red Tabara itabaho malgré toutes les preuves ubona nawe uno munsi nk'uko turiko turavuga uruhara rwacu mu kubohwa canke mu kubohora. Ndagomba uno munsi wigirira icizere nimba ubaho uzi yuko Red Tabara itabaho ndagusavye ugende rero nyene ufate iya mbere ugende wubake ikindi kintu ikora akazi nk'aka Red Tabara ibesha ngo irabaho kandi itabaho. Hanyuma igihambaye twebwe turondera ni uko habaho état de droit mu Burundi. Ntiturondera ko état de droit iteza kuzanwa n'abayaga dondasi, turondera yuko Burundi bugira état de droit. Nimba wuvuga uti Red Tabara ntavyishoboye wowe urafise ubundi bumenyi, go on. Red Tabara ntifise abarundi bose, ntishikiwe n'abarundi bose, ntiri kw'isi yose wibaye gutwaye ikibanza. Ikibi duhora tubona nuko ari abantu bumva yuko bakeneye nyene gukoresha umwanya munini wabo kugira ngo bumvishe ko itabaho. Nukuri reka ndabatumirire nk'umuntu akunda Red Tabara, ndabatumirire ndababarire ati umaze gutahura yuko Red Tabara yapfuye ukaba uvuga uti yapfuye ahubwo muri 2018 yapfuye muri 2019 wewe haruri iyo myaka iheze kuva muri 2019 ushika uno munsi ukiriko uravuga ngo Red Tabara ntibaho. Iyo ukoresha uwo mwanya wari kubaka ibindi hanyuma nk'ubu wewe woshobora kuba uri Bayaga bis canke uwundi akomeye kumusumba ukaba ufise abasirikare bamusumba ukabohora igihugu c'u Burundi. Nukuri kw'izina ry'abarundi turushe tukeneye ko irya ntwaro ya CNDD FDD ivaho. Ndakwinginze ukoresha umwanya wubaka ibindi. Ikibazo nyene nuko abantu usanga bariko bakoresha umwanya kugira ngo basambure Red Tabara, ariko abo bantu ndandika bisubiramo nkababarira ati
muriko muraca umwanya kuko ahubwo uko mukora mugomba kuyirwanya maze kubona ko kenshi muba muriko muranayimenyekanisha igakomera gusumba igatuma abantu bayitaho gusumba mushaka mu bibandanye pe ariko mu by'ukuri mushaka kubohora Burundi mukaba mudafitiye icizere Leta Tabara nimuhaguruke mubaka ibindi ariko rero nk'uko nabivuze imbere yo kwishura Jacques ndabinginze abantu bandi muza gukurikira nimwifokasinge kuri Leta Tabara murabona muri teme hejuru ntanditse ko Leta Tabara handitse ko nk'abarundi muri diaspora y'abarundi ni ukuvuga ko abarundi turi hanze y'u Burundi abari Burundi baravuga ko turi ari miliyoni 14 ekelka mugabo abari hanze y'u Burundi biravuga yuko barenga umuriyoni ndagomba duhagarare kuri twe turi muri uwo mu miliyoni w'abarundi dufise uruhe ruhara ni igiki turiko turakora uno munsi gituma Burundi buguma buboshwe canke ni igiki dushobora gukora kugira ngo Uburundi bubohoke ku bafise ibibazo bindi bijanye na Leta Tabara ibiganiro vyama biba hagiye kuba n'ibindi biganiro byinshi amakuru mugiye kuza muyaronka neza ndabijeje yuko mugiye kuza mumenya n'ibindi byinshi mu misi iza urugamba muze muyakurikira neza dukomeze urugamba ariko ikino kiganiro ndabinginze ntitugume twifokasiga kuri Leta Tabara sinzi abakurikira abakurikira après Jacques nari navuze ko ari igikwerere gusa nosaba hari abantu bagize commentaire ati tuze turagerageza kutarandira mu kwishura mugabo urumva ko ari wewe ko host ko turashobora kuvuga gushika jo mu sivyo yagize ibibazo indwi urumva nagiye kimwe yego ntacu nakundi baranyaganire yego ibibazo yabajije abandi bari bavyibajije hanyuma ko wavyishuriye ntibabigaruke oya meme naho babigaruka ko baso tuvuga uti iki nari nacishuye muzocumbirize muri aho jisibamo gikwerere karibu ijambo nigwanye yego murakoze kumpa ijambo nongera nshimira Madame Pamela na Reynold muri intore muri intwari nongera nshimira abamaze gufata amajambo imbere yanje ngashimira n'abantu bashoboye guhitamwo umwanya mwiza kubana natwe kugira ngo dusangire ikiyago tuvuge ibiduhanze na cyane cyane imbere ko ndandira nshaka no ku updating abantu bamwe nkumbure bavuga bati Evariste ikintu yodushikanako nuko ntibikunda kubera yuko ari mu bantu bari barongoye ibiganiro ibihe byose Arusha na Dar es Salaam hari mugani baca mu kirundi cyangwa mwibutsa bavuga ngo gukura gukuza ububi niko nabisanze uko yagiye atera imbere yagiye yononekara gushika n'ubu murana hatugejeje ikindi kintu nshaka kugira ko updating ni amajambo colonel w'umunyarwanda aherutse kuvuga avuga ibintu bijanye na ideology ya CNDD-FDD n'ukuntu abantu bamaze abantu mu Rwanda bagiye batoteza abantu n'ubunye bageze mu Burundi kandi abitwa mu Burundi babigiramwe uruhara kandi iradio ariyo yakoze ibara mu Rwanda ubu yimukiye mu Burundi ico kintu abarundi bari ngahanye bagende bakirondera bagishakishe bumve yuko tutarira busema n'ukuri hanyuma rero jewe nashima cyane gose kuvyavuzwe kandi ibi bintu turiko turavuga ngaha ari ibintu bijanye n'ubwenge kandi birumvikana ijambo ry'umutwe rivuga ngo Burundi diaspora uruhara rwacu mu kubohora no mu kuboha jewe sindi mu baboha ndi mu babohora nongera nshaka kwibutsa yuko ibikorwa byacu dukwiye kubikora mu buryo bwinshi butandukanye haba aho tugendera haba aho dukorera haba mu misa haba tugenda muri train twumve yuko tutagomba guheranwa n'agahinda mu duhura mu tuyaga mu dusangira mu manza ntibidutere isoni kubivuga jewe mu by'ukuri nzi neza yuko muri diaspora dufise uburyo bwinshi mugabo tukabukoresha nabi haba mu bwenge haba mu kwitunganya kugira ngo dushobore kubohora igihugu cacu jewe n'ukuri nashaka kuvuga ikintu kimwe kijanye n'ubwoba murabizi iyo imfyisi iriko irakononera igutwara impene ukuyigwanya nta kundi wogira kuko
ntushobora kuguma ngo ugume uyishusha gutyo onye uraheza ugatora icumu mugahangana nayo. Ibyo rero byo kuvuga ngo ugira ubwoba cyangwa ngo yamira ukoresheje imbaraga bidahuye ntibikunda. Tugomba bwa mbere na mbere gushira ubwoba. Ugushira ubwoba naho bigenda gute? Buriya nasanze ikintu cya mbere na mbere kitwononera mu buzima no kugira ubwoba, no kutuba guhangana. Iyo ufise inzigo cyangwa ishavu cyangwa icyo no kwita uruhumyi rw'umutima, ku bantu bize psychology cyangwa bize ubuhanga bwo kumenya umuntu kiremwa muntu, barazi neza yuko aho bihera cyane cyane ari mu mutwe. Iyo ugize mu mutwe hameze nabi, hari bruye cyangwa ukaba nyene ufise icyo kibazo cyo kugira uruhumyi rw'umutima, inzigo n'akazikira no kugira ishavu n'ishari, ibyo bintu birakonona. Nico gituma mvuga nti tugomba kubanza kwibohora twebwe nyine mu mitima yacu no mu bwenge bwacu, tukumva yuko umuntu atinya intare ariko adatinya niyamwinjiranye. Amakosa CNDD-FDD ikora cyangwa imaze gukora nama nabivuze, ntawe uyikorera ngo yashobore, nta n'uwo yatondeka ku murongo warahaye kwigwa. None mwumva abo bantu by'ukuri twoshobora kubagira imbabazi gute? Kuko nta kitakozwe. Nico gituma ntiyakama abantu bari muri diaspora bumve yuko Uburundi tutagomba kuba abanyuma ku isi, ko twebwe aho duherereye nyabuna, aho duherereye, aho tuba n'imiryango yacu, yuko ndashaka gukebura gatonya mwumve yuko la politique de la diaspora iri dynamique. Sico kwimwe na politique y'u Burundi iri instable ku buryo itashobora kwavansa ngo ishike ku kintu ikorera abarundi. Mwumve yuko muri diaspora la politique hariho demokrasi, iyo uno musatari opposition itwaye ni mouvance kandi bikagenda bikurakurana. Ariko uko dutwawe muri diaspora, ndashaka kubibutsa yuko ibihugu byinshi bimaze kugaragaza neza yuko nabo basanzwe bafise ibibazo. Muri ibyo bibazo rero bagenda bafatira ingamba abantu bari muri diaspora. Ibyo onye nta muntu atabizi, kuko abatwara guma bagenda bahinduka. Ni nk'ubu tufashe mu France mukabona Européen nafashe igihugu ingamba zihari, ariko hariho n'ibindi bihugu byamaze gufata izo ngamba kandi bamaze no gushaka ubutegetsi. Ngira ngo byose mwumva ko bishaka kutugira kwingaruka mu gihe tudafise iwacu, mu gihe tudafise inyigisho twahereje abana muri diaspora, kugira ngo bumve yuko bagomba gukunda iwabo, bumve yuko imigambi mikuru bamaze gushika imbere bakiteza imbere, bagomba guteza iwabo imbere iwabo. Mwumva ko ivyo byose ari ibibazo abarundi twe dufise. Nico gituma nabateye akamo abantu bose bari muri diaspora, baba afise uburyo cyangwa badafise uburyo, mugo bashaka kugira icyo baterera, bumve yuko ibi bintu bituraba twese. Nta muntu numwe agiye kwikorera igihugu usumbya abandi, ariko twumve ko twese bituraba. Murakoze. Murakoze cyane yikwerere. Mbere ko tubandanye reka ndabasomera ubutumwa umuntu yanditse muri DM avuga ati Retabara si umuhari, si urunani, si umugambwe, si umutahe, si ubwoko. Retabara ni inzira y'abarundi yo kutugeza ku Burundi buzira akarenganyo, inzira yo kutugeza iwacu tugasubira kubana hamwe nk'abarundi basangiye akabisi n'agahiye. Ntituzokora nka babandi kugira mutwumve dutegera abantu mu nzira bagiye kurondera ubuzima, nka kumwe mwica abarundi bamanutse Bujumbura bagiye kuramukanya, bagiye kurondera passport, baje kurangura le 21 avril 2000. Ntituzokwica abanyakayanza bagiye kurangura muri bus yitwa Kituna Griff, hajya bari abahutu canke bari abatutsi. Retabara ni abatabazi baje guhoza abo bose babuze ababo bakunda kubera inda ndende ya les soi-disant plus tutsi ou plus hutu. Aho tugeze turarengewe no kuyerera dufise iwacu. Wewe wiyumva nk'umuhutu canke umututsi, twese turarushe. Harageze ko twikurako iyi mihimbiri, ntimurindire ko dukora nk'abandi, kuko navyo muzobona, kuko twe turarushe kubyo twatewe n'abadukuriye. Harageze ko bihagarara. Nimba mwifuza ko abana banyu bazobona uburaro n'uburamuko, mudushigikire. Nta bikomagu, nta Adolphe muzobona muri twe kugira ngo mutwumve, kuko turi abarundi, turi Uburundi bushasha. Retabara forever, abatabazi, intore, abashingantahe, abapfasoni b'Uburundi. Reka dukomeze
hanyuma hari uwanyandikiye ariko aravuga ati Pamela nyene turabitahura ko usanga uri surcharge reka ndabarira ikintu kimwe Hayitabara ari kuri X irafise page kandi iri monitored basoma ama message nimuteza guca kuri jewe murandikira page ya Hayitabara irafise abariko barayiraba bashobora kwakira bakabagida kugira ngo mushobore kumenya aho muca kugira mushigikire ariko mushimye guca iwanje nukuri ndabinginze mutahure ko hari aho nisanga n'abaye répondeur ya Hayitabara ariko nanje ugasanga ndi umuvyeyi ugasanga afise ibindi bintu mba ndiko ndakora ku ruhande hari aho rero usanga vyandengeye ugasanga sinishuye ama message n'ingoga nico gituma nzokwama ndabibutsa nkavuga ati nimba waranyandikiye ukabona ndatevye kukwishura canke narakubariye nti je te reviens ndakugarukako n'ukuri unyihanganire cane gose mutahure yuko ibisakazi nkora full time ndafise n'indi mirimo mba ndiko ndafise n'ibindi vyinshi cane mba ndiko kandi by'urugamba canke bindaga ubuzima bwanje n'ukuri unyihanganire kandi ndakwinginze ntuze uca ubifata ngo Hayitabara yasi kwishura ngo Hayitabara ikugayiye intererano canke ugizike oya ntuze ubifate personnellement ngo ni wewe ngo bikubaye ko personnel ahubwo uze ubite ko amakosa jewe naho nyene unkubite inkoni ngufi utahure yuko hari aho bingora ni ukuvuga usubira unyandikira nimba byarashitse hariho abaciye banyandikira mu kanya namaze gushikana ubutumwa kugira ngo babarondere muri ivyo bihugu barimwo munyihanganire tuze dukorana gutyo oya ngira ngo murabizi ko ntawe uhemberwa urugamba rwo kubohora nanje mba nkeneye kugaburira abana mbafize n'indi mirimo mba ndiko kandi twese dufite 24 heures mu munsi wacu kandi turakora uko tubishoboye muze rero munyihanganira muri ico kintu rero sizabakurikira ego je ndabazi donc après Gikwerere hariho Nkwakuzi agakurikira Jibu agakurikira Clarisse Nkwakuzi Jibu Clarisse Okay. Tugira igihugu tucitangire cyane. Okay. Murakoze ndaza kugerageza gukompleta ku bibazo Pamela bamubajije. Biri mu bimwe kujya yakubajije Jacques bihora bitera impungenge mu bantu kubera gufatira cyane mu karere aho tubana karere karanzwe n'intambara z'akanyeshamba dufatiye mu Bugande mu Rwanda no gukura mu butu habaye intambara y'akanyeshamba nyene rero ariko bakagomba kwitiranya ibintu usanga rekoze zitari zimwe kandi intambara y'akanyeshamba yama igwanywa mu buryo butandukanye aho rero reka turadugunda umugambwe Hayitabara ni umuhari umaze igihe kirekire warabayeho kera ufise irindi zina mu nyuma uraza guhindura uritwa Hayitabara rero tuvuze ku bikorwa umaze gukorwa ibikorwa byinshi cyane gose uno munsi dufate imbibe ziyo mu Burundi zugawe kubera ibikorwa Hayitabara yari maze igihe nko mu kwezi vyikurikiranya ahantu bita Vugizo mu Gatumba ahantu bita Iburinga hariya hegereye naho bahamba abantu ku mpanda hanyuma no kuri Kajeke ivyo rero vyatumye Ndayishimiye acatangura gutera induru hamwe n'umugambo CNDD batangura kwagiriza igihugu cy'u Rwanda les relations diplomatiques ziraba bafuruwe de grongore ivyo rero iyo muri rebellion iyo umurebera ashoboye guhindura style de vie abamaze kukugeza habi